kuvuga rero nko kuri PIB par habitant Uburundi muri ivyo bihugu 54 n'ubwa 53 bwakurikirana n'igihugu ca Sud Sudan muca mu ivyo bihugu bibiri ico bisangiye ivyo vyanyuma bisa amadolari ku munyagihugu ari munsi y'amajana 3 Uburundi amajana 280 Sud Sudan amajana 220 bafatiye muri rusangi naho byose n'intwari bereye n'ingene inzego zikora n'ivyo butunzi birimwo Uburundi buri mu bihugu bitanu vya nyuma navyo bigizwe na Eritrea, Uburundi, Centrafrica, Somalia na ca gihugu ca Sud Sudan. Ngira muca mwumva rero ivyo bihugu ico bisangiye n'amakimbirane mu vya politike intambara bituma ivyo bihugu bitera bisubira inyuma. Umuntu aca yibaza rero yuko abarundi bo kuyumvira kaba ku ndongozi zirongoye igihugu abanyepolitike abarundi abanyagihugu kuri ico kibanza dufise nuvume ngo kirateye isoni na cane twaba tuti none twovyumva gute ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikozwe kugira izinyane za politike zive muri iki gihugu naho turiko turaje murabonye mu gutugumamwo n'ibihugu dukurikirana ico dusangiye sataseshwa rumuri rero turabibona ica kabiri nuko indongozi zimenya yuko ukuri igihugu mu kaga ku bukene gukomeza igihugu bihagara cyane ku ndongozi kuri leta twagira tunakebure ejo bundi twanwise abategeka umutegetsi wo hejuru harahashikiriza ngo nivyo kumvikana ko Murundi yobura amafaranga 10,000 muri iki gihe biboneka neza ubukene aho bugereje abarundi uravye n'ibiharuro mu 92 abarundi bari bakenye bari 30% mugabo mu 2016 abarundi bakenye ni 70%. Hama twe tuti imvugo nk'izo zituma bimvira tuti none leta ntizi ico bijejwe amakori toza mu banyagihugu yo budget ayo ba ministeri akoriki tuza kumva yuko leta rifise uruhara runini